Mwasina kubonye. Namwe soma bukira nganye. Dasi kuntu kimeze. Mbere umukobwa ari hano. Bigenze gutyo. Dasi narubonye. None ubwo rutimba y'umukura. Basi yagiye wa mukozi wawe. Nasobanyu yarankwegeye. Aya mazi yanjye kubibona kweli. Mbese none amasasa amazi imisi yose nobagera kwasugarana kubera. Uyasasa haboze ivyo? None tubasaba tubonye baje gutanga amategeko ambesire. Beko nabuze igihumbi canje je nukuri barayam twara tubona amahera na yabuze je na yame David none yatwaye. Ko n'umukozi atiba. Nico nyene. Ni wowe cyane baratwaye. Nico nyene. None nibiki kumubesha bone wotiba. Sinda kumesera impuzu. No kugwara imvunde kandi uri mu muji. Umviriza gihungu mpereza amahera yanje cyatukuruka. Cyara amahera wampaye. Ivyo nibiki? So waratwemeje amahera risana ibiki. Wambonye ndakukunda gutwa amahera. Nakubonye nyene. Wawinjira mu cyumba wanje gukora ibiki. Tegera ibyo wawugenda. Uri manzanye nganye. Tuzana urusuma rudakwiba. Twambesire nani soni. Boss uyu mukobwa ntandera afise. Cyangwa hanyuma. Ntandera afise. Nyakuna. Chirofawe. Ntabwo gira ko nucushwana ngaha. Mara ngo noza amasahani, mara ngo ndabanagura ibirato, mara ngo ibiki nibiki. Ndakubwiye. Madame nakubwiye mufata abana bawe ubigisha urupfasoni. Je no fumane cyane. Nabi ko bari. Nese no kwigira. Uyu mwana kwigira none kwamazi nkande. Twamuza kugira uri umuvyeyi uri nye n'abantu ashukafuje yuko batuza gukora amazi kumwe. Kandi dufite kuko umwana ari wahana. Mwana ari wahana. Umbiza nawe. Twumviko boss. Ngomba ndarikubari. Yampaye ibyo mama navyo. Uranyumva? Igitoki nuragitonora. Eko boss. Igitoki n'umukozi. Si umukozi wa hano. Ubu ni umwana wo ngaha. Eko boss ariko ni maboje yari yantumye kweri. Niba kubwiye ngo yago. Eko niwe yantumye. Wavyumvise? Nari yumva umbiza twumvikane. Nimba ari ibibazo byaje ngaha. Nimba ari ibibazo byaje ngaha umwana azokora mu buryo bibayabaye. Umukozi yigenda muhemba. Mbuwo mukobwa ko atavyuka kangashushe. Soyi haya kazi none uyo. Eragana nibikora abantu barukuri. Uruzo kwaje kumbwira ngo nozi byo noza. Bose baje kubimbwira. Muranyumva? Nzomfasha. Nzogufasha gute? Ibintu by'indoro nangize imwe sinumva ngane. Ubu yarahindutse papa. Aguma ashikira no rutimba wiwe. Mwabaye abasore. Biyo mukozi je nawe ratu byawe. Mwabaye inkumi ntangorane muguma mu nteza asha mu nteza akaje. Akiri birato byawe. Twumvika. Nejeje na muri ko umbiza si umukozi wa n'umwana wa Mvuze ngo waha nyene muhira. Mvuze ngo cyo birato ntubihanagura. Ahubwo ni wabihanagura. Kubera iki papa wabanye rero se wabana kugomba guteranya abana kandi ko wowe utaraza ni uri kurabirana naho ndakarabira ngaha umvirize uwataraza nkandurona zigitsana kigera ziba ngaha urumva jeje nabateye amagogo urutimba yuruno wodosubira iwanyu ico gishatsi ahubwo ubwo ntigwimyesha
kocha Kulirat kwanza Kulirat Zeterkao Neko Okay, sono macchine. Jana fisingora. E che ne sai, ancora non fissa da zizi. Da zizi, waje jacuzzi. Bari barafu. Waje jacuzzi. Non fisingora nell'uruco. Singora nell'uruco c'han. Si la cominciano. Abafite bazimbiye ingorane zimwe zawe ndazizi vuga izindi oya vuga izindi bandaye nabyo Je bafise ingorane. Icyambere Tanzania. banza ushira abavyeyi ngaha mbega notumbora bakayakira. Suyu nuyu Eko niwe ni mubandanya. Bandanya ni. Ndatemera. Gira wabonye ko bikwiye Bena gusaba vyose urabizana Nabikora kandi bizoshima Ego Zari miliyoni 2 miliyoni 2 z'amarundi amafaranga amarundi nta kibazo ni mwabinkorera abona ko adafise ku ntera katuguta mu ntera y'abana nukuri inzo yataha reka mbwira abavyeyi ko bavyemeye Ego Murakoze rero tuzosubira nje gushima Ego bazurindire bazogaruka ryari uzoze vuba utaje vuba zoba yakwishe nazoba yakwishe Je nabyishimiye nabonye ko mwamurose ngiye kurindira ikiringo c'imisi 3 ni imisi 3 muhungu hano ndakwitumira kiragayana ngo ndagutume kandi ugura gufudogonya no kwituma mama Mabuje ari kuhamagara joga mabuje Mabuje nawe ufise abana igihe ico gikobwa nashaka ndakinyako usendeye kubatega yego nzanira gasukari hamwe hajya kwa Yuvinali ashubunyene mu minota 2 n'ifye kandi unyaruke sawa naka gatoki reka nce mbaze ndakigiza inyuma mu minota 2 n'ifye nawe nashaka tuzaya nariyo bane banje bane bimeze biragoye ngaha mu rugo ariko so wanyu ijya mwana yazanye banayiko bibaye birebire muzohavura mugabura mukaza no hasi reka rero kugira ngo byorohe tumworohereze ariho neza nka mu mahoro kandi mu mukunde kumenya amasiko ya n'imusaha n'akanya musange n'akanyama musange muyage mutwenge muyage mutite n'udutito aguma abona ko muri kumwe genzo ngomba mpaguruke mve hasi ndafise umuntu w'umugenzi yanyemereye yuko ashobora kunta umuti wo kumushuhura akava ngaha canke agapfa burundu so wazopfa safari basanga yaragiye canke yarapfuye hama nemwe muce mwibera amahoro reka ubwo rucumuro sinzogwereka kwa pati azongerera ikigongo guhera ino saha n'ino munota muhera uno musi nyene kumukunda Maje gusaje kumukunda ntibirimwo kwe ashije no gusangira nawe ya sindi nka grand frère je ashije n'ibyoshoboka urutimba y'inka rujya ubonye isizi ijana ku gitanda sanga ryagiye
sivyo kandi nta kintu je nabyigera nzimiza mu cyumba na kadogo ntiyiba gusa ahora yibari bene sivyo nta kintu je nabyigera nzimiza hajya mu cyumba iwanje no kuvuga akantu kose nsize ngaho kaba kagiye rero iyo ngeso jewe uwo muhungu je ntitwashobora kubana ntivyokunda nta nabuke ntivyokunda ico cyo mu kimenyi reka nta cyumba nabagiye ko musangira ku meza imwe ariko akabona nyine ko ikiyaga ari cyiza nta ngorane je nzovyimenyera nta ndwi izohera mumura ngaha sawanye nzomutelefona ndamubwira ko ngo ntaze niyari hama rero sawanye ahavure aze mu bugwaneza aze mu mahoro kuko iyo yari yaravuye kwa nyina yari ahaze azoguma yibaza ko ari kwa nyina jewe ivyo mugira vyose jewe ntitwokunda kutumana ntitwoshobokana